business nico kintu cya mbere umuntu ashobora gucamo agatera imbere byoroshe abagwiza tunga bose tuzi ku isi nta numwe kuko mviriza kandi kubwira ikintu kimwe telefone yawe urayitunze canke iragutunze nimba telefone yawe utagutunze Okay, yes, reka ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Ibyo ndabipfurije abagenzi ni navyo nipfurije Monsieur Kibosi Christophe. Today we're gonna talk business. Kandi turi kuri we talk business. Yes. We talk business. Aho kazina no kuri nagakunze. Cyane biteye ubwoba. Okay. We talk business. Tukandi turi mu gihugu abantu badakunda gusangizanya ibintu bikangura ubwonko cyane iterambere. Ivyumviro bizima. Yego. We talk business. No munsi rero jewe besho bahora bankurikira kuri Agaciro Media ariko no munsi reka tugane kuri We Talk Business. Dusangiza abarundi bijanye na business. Monsieur Christophe ndakwakire mu kiyago ama murakoze cyane. Dusangiza abarundi. Yego. Murakoze. Aha ni kuri We Talk Business. Uno munsi niho umutumire ari homme du changement. Mugabo nkuko ntawuba umutumire muhira. Ni muhira tumaze igihe kirekire nibaza mutubona. Aho twaramaze kuba famille, turi famille. Nico gituma nta Agaciro Media, nta We Talk Business. Iyo duhuye turababwira gusa ariko ubundi bwo ni kwa kundi nyene. Yep. Umuntu aribaza reka tugire ko nk'umujyi w'igisahira ni dutevye abantu. Business nico kintu cya mbere umuntu ashobora gucamo agatera imbere byoroshe abagwiza tunga bose tuzi ku isi wo guhigira wo guhangira urutonde n'umuntu usanga aba businessman n'aba homme d'affaires meme no mu Burundi ndisiri ko mugwiza tunguzi no kuri sumurimyi sumucuraranzi umudandaza none ico kintu cya business tukiyageko ndi mu Burundi mbega eske nakarere keza gukoreramo business dufate nk'ubu ndafite umutahe ndiko ndiyumvira akarere keza nakoreramo business ushobora guhitamo mbega ikindi gihugu kiri kure ushobora guhitamo Burundi indongozi z'igihugu zo zivuga ngo Burundi ni igihugu c'amahigwe abanyamahanga bakiraba ati le Burundi est un pays inexploité none nakarere keza ko gukoreramo business kweli Uburundi nakarere keza gukoreramo business ahubwo nkuko n'abanyamahanga babivuga Uburundi ni gihugu gushika uno munsi mu bisata byinshi by'ivyo vya business kiri vierge donc kitarakorerwamo byinshi ni kuvuga rero Uburundi uri kuravyihweza ni gihugu kigifise opportunity nyinshi kubene gihugu bacu no kubanyamahanga kuko ugiye kuraba uzosanga igihugu c'u Burundi arico gihugu mu bijanye n'amahinguriro arahari mugabo ntiturashika ku rwego rw'ibindi bihugu ugiye kuraba no mu bw'aburimyi n'ubworozi twavuga wanashima nabwo ntiturashika ku rugero rw'ibindi bihugu ariko kandi naco cari gisata kimwe mu bisata byoshobora kugwiza ubutunzi cyane gose kuko ni ca gisata iyo kuvuza uburimyi n'ubworozi urarima ukorora mugabo uhejeje ivyo ntibihereza guca ufata ivyo warimye n'ivyo woroye ngo bitware ku isoko kugira tubifungure hariho hamwe no kubihingura iyo hagiye muri kubihingura niho tuzo gusanga 100% cha gihugu turi hehe kitarakorerwamo byinshi uraze umabare gatonda gucema ijambo hari cyo uvuze ati bijya turima twadukwiye guce tubishura uko nyene twe kuri Agaciro Media turakira abantu batandukanye nk'uduheruka kukwakira umupfasoni ahingura ibiraya akabikuramo amavuta yo kwisiga kandi nasanze n'amavuta ya danger avura za nkovu byabiherehere babandi bisiza amavuta akabamerera naho ugasanga yabateye inzobe cange yarabononeye umubiri ayo mavuta ava mu biraya ni biratwirimira ngaha za Kayanza mu Kike n'ahandi henshi bije bisubiza umubiri ku murongo uretse n'ivyo natangaye ko banabikoramo amaji oya rega utarashika no kurinda kubihingura
ibiraya nk'abantu bo bakuriye ahantu hafi babana n'abigeme n'abakobwa uzobibona ku mugoroba canke mwijoro umwigeme avuye muri douche canke agize ukabona arafashe kiraya agikasemo kabiri ukabona ariko aracisiga amazi yacu mu maso birafise ukuntu ibiraya bigira umubiri mwiza cyo kimene n'amatomati ibintu nk'enivyo rero no kuvuga ngo iyo vya bindi duheza kurima duhejeje kubirima hari ibintu vyinshi bihingurwa mwabijya bintu turima bo uretse rero kuja kubihingura no kubirima ntiturashika kuri kuba dushobora guproduza urugero umwimbo ukwiye kushora rero amafaranga muri kwakuza guproduza umwimbo ukwiye no guca kandi ugaruka gushora n'amafaranga kandi mu mahinguriro ivyo bintu byose bikoze ari bibiri amemta urumva kuba umuntu akomeye ko ari umwanya mutoyi ariko buvuye turi mu gihugu ubona ko kigowe n'imyumvire iri hejuru kuko abantu rimwe na rimwe bemera ko ikintu gitera imbere mu gihe abonye ubundi cyateje imbere donc nk'ubu nk'akarori hari jewe ndashobora guhita moto okay jengiye muri monde mediatique bakambwira ati ushaka gutera imbere ntuja muri ivyo ati mbwira umwe yatunze noneho usanga uzotunga azohera azotangwa kuba jewe ubwo n'ubukene bwo mu mutwe n'ubukene bwo mu mutwe ni bimwe tubayemo guhera ku wa mbere gushika kwa gatanu twumva yuko umuntu wese abantu bose ari gukopya uno munsi jewe ndatanguye akagambi kubera nafite udufaranga dukeyi hari undi mugangi yibereye hanafite ibifaranga birunze kubwo yari yaruzu ikintu bikoresha pa agaca akora wa mugambi uwo mugambi rero ukoze kubera jewe ndiko ndawutangura mugabo jewe ko amafaranga menshi mfise aciyaza kumira strategy nukuntu bizogenda na progression yo mugambi nta ico gicapo na cafise ejo ucuza gusanga wa mugambi wahomvye agacaza kurira ngo nakoreye ngo hantu hadashoboka ufite mugabe bivuze ko yakoze ikosa ryo kutagira yakoze ikosa ntigeze yiga itere agiye gukorera kwico kintu ahandi naho uza gusanga ariko akundi umuntu jewe ngira botike ngaho idandaza umuceri n'ibiharage naho ugacuza ngo nakafisa abakiriya benshi ngo nanje ngo agacaza ngo tuzobasangira yaceze naho ikintu dafise yaceze n'amamesa canke amakoto canke ibitunguru babandi bagoze umuceri n'ibiharage wanje baca bahitana igitunguru n'amamesa bigaca bigenda neza mugabo nawo ngo nimaka ngo cazana ngo umuceri n'ibiharage ivyo bintu rero nivyo bindi baca bavuga ngo kugira ngo wewe ngo nyere ko wateye imbere none wewe ubaye kugira ukopye ivyo umuntu naka canke wewe uyumvira ivyo urema vyo kugeza ku iterambere hari umugani w'igifaransa uvuga ngo toute une personne a une histoire sacrée et unique donc bivuze ko umuntu ku giti ciwe afisa kahise n'amateka yiwe yihariye donc atagomba gusa n'undi muntu nari n'umwe na gatoya nk'ubu gato nuko twavuye mu by'amahinguriro turabisubiramo umuntu agihereye mu burimyi turi mu gihe tutikwije bivuze kandi ico umuntu cyose yorima kirafise isoko kuko hari abarya benshi muga abaproducer ni bakeya n'icyo cyose gisata kweri umuntu yiyumvira abona kure yoshiramo umutahe oya nk'uburimyi n'ubworozi bwobwo nk'uburimyi iyo tuvuze umuntu yavuze uburimyi ni vyiza ko acavuga n'ubworozi kuko kurima uko biri kose isi irakenera ifumbire rero simpaka ngo zoronke mva ruganda zose hariho n'igihe ukoresha by'ibitungwa rero nico gituma uburimyi n'ubworozi bijana mugabo no mwa kino gihugu n'ubworozi bwonyene impene ziracari nke ko abantu bazifungura inka ziracari nke ko abantu bafungura inyama donc bifungurwa na benshi bavyorowe na bake ugiye rero mu biharage ukaja mu birayi ukaja mu myumbati ibintu byose wojamwo ni gisata uno musi gushoramo amafaranga no gukira ari ibintu vya hafi na hafi mugabo gusa aho biza gupfira ni hehe vya bintu vyo kuguma wumva umengo ntibishoboka nta mutahe mfise nta kimfise urafise itongo urafise amaboko muhiri wanyu muvukana muri abana 15 mugabo bana 15 muvukana vyarananiye ko wewe unyumuciye ubwenge ushobora kuvugana ngo reka ndabatangura no muzi dukore nkuko exploiter mugabo ejo bazobona vya bintu aho vyageze kugira ngo dutere imbere twese nk'umuryango mugabo donke urazi nko muri ubwo bworozi hari gihe umuntu atagira vision ndende bitewe no ko atagira makuru menshi kuri ivyo bintu nk'ubu ngaha mu Burundi kino gihe igitungwa c'ingurube kigezweho abaza akabenzi barakaza mu France uwina usanga tonze ingurube 10 zinga ariko ngaha mu Burundi bagenze tubabwire yuko hariho umuntu atonze ingurube ibihumbi binga naratanga haba tonze izindi igihumbi na ibazo n'umuntu umwe none nk'uyo wa muntu ariko avuga ati sha bujya woroye kwera ingurube mbeho ushobora kubigira akazi konyene bien sûr babigira akazi konyene cyane gose namakuru budafise ahubwo ifo kucu yarondera ndashobora kumurimyi ugasanga ndumurimyi conyene nta kindi nkora
yes birakunda iyo ubanze kuba umurimyi rega ukabigira akazi ucubona umudandaza bien sûr none ivyo ndimye sinzo bidandaza kuko umaze kurima umaze guhaza umuryango wawe usagurira isoko agri business kandi iyo ufise rero iyo ufise ivyo usagurira isoko urihagararako urihagararako kuba umeze neza uko ivyo barondera ubufise urumva rero nuko henshi rero icamakuru mugabo icamakuru sindacibaza cyane ahubwo gusa nuko je nebaza yuko icamakuru kirakomeye Christophe parce que muntu ze abantu benshi barima ngira ibice bishika nka 80% by'abarima n'abantu batasomye cyane ku mashuri ubwo bushakashatsi bwinshi twogira bujanye n'ubuvy'uburimyi no kuri mvye burondera mu Kirundi urabona ko bugira umunsi internet ifatanye n'ubuzi bwose nshobora kuja kuri internet ngana ati basha nigiye gihuco muri Afrika kirima cyane co bari Ghana sawa reka ndakirabe co bari Cape Verde co bari Afrika y'Epfo reka ndabo kuntu babigenza ivyo uza kumva ntibiri mu rurimi rw'ikirundi tekinike batanga bo kuntu babigenza kugira bimure byinshi ntabwo bivuga mu rurimi rwawe abantu bize rero nabo bemera kurekura gatahe ni bake dimparugwa cyane oya uretse no kurekura gatahe abantu benshi bize bumva yuko kwiga ari kwambara ishati y'amako maremare no kwifata mu mufuko umubwiye kuza gushira gatahe mu rurimi n'ubworozi ahubwo ivyo ntibiza gutuma hari abantu benshi batinya gucafura ariko umuntu adacafuye nta mafaranga bafise ikiba cyabi nibaza ko nyinshi kibituma niba kuntu uyo muntu yize afashwa na se na nyina muri bashoye utwumbati bashoye utura cyangwa utujumbo ucyo mu buryo runaka akabona ko baronka udufaranga duke bajya barima sivyo kuko nta bumenyi cyambere nivyo uburimyi barabukora iminsi yose nk'akazi ka minsi yose mugabo nibo bajya babikora nibo bakinye mu bumenyi usomba abandi uyu muntu yize rero yaravye opportunity zo kuronka amakuru y'ijya nino avuga kuri ico risata nico nagenda kubaza kuba umuntu yoje yahubwo gose nagenda kubaza nti wowe nimba wakuze so na nyoko bakurihira amashure bakakwambika uja ku ishure kubera uburimyi n'ubworozi naho nyene buciritse cyane baronka udufaranga duke kuki wewe umaze guheza ayo mashure utoco bigira ibintu bikomeye kugira bitunga umuryango w'abatoyi bawe n'abazogukomokako ahubwo ukaza no guhugura abavyeyi bawe no mu kibano na hehe hose nk'ubu hari amarejo reka ndakwereka nk'ikintu kimwe musanzwe uja hano ahantu umwanya umwe bifira nuko umwanya umwe ngo ntitugira identity reka ndaguhe nk'akarorero nk'ubu ngaha mu Burundi je sinzi ko n'ubu bavyiga mugabo twe turi muri primaire twariga amarejo yo ngaha mu gihugu n'ibintu bimerayo bihashoboka none nk'ubu cumbwira gute yuko umuntu avuka nko muri Muramvya dufata nk'akarorero n'agace ka Mugamba umengo mu mashuri twiga ko habayo ingano ibiraya reka dufata ivyo bibiri vyonyene nta ngorane mu ugasanga umuntu avuka ngaho hantu arashobora no kuba yoronka amafaranga yo gutanguza nk'umutahe itongo ryo basanzwe banarifise muhira mu ugasanga ntashobora guproduza n'itoni 3 z'ibirayi ku mwaka nibaza ko biva kuri byinshi kubera ko abo turiko turavuga bize la majorité n'abasalariye donc nta bumenyi bujanye no gukoresha amafaranga bafise washaka ko umusalariye avuga ati je mengo udufaranga dukeya dukwiranye no kubaho gusa ntagira ubumenyi bwo gukoresha amahera ya banki ko banki n'ubu nizo zikoranira n'abanyamigambi kandi n'ikindi abantu usanga batabizi leta yarashizeho banki isupporting abarimi BNDI bereye ico none abatari babizi mu byumve none ni gute umuntu aba yarize akaba ari umusalariye akaba adashobora kumenya ayo makuru niyo myaka yose yamaze kwishura okay uno muzo y'abana iki kiganiro turabibabwiye utarabizi turamuha umuco nace genda bitohoze kandi muzogora nivyo bindi none sinzi yuko wewe hariho group iraho kandi ndazi nawe urimo sinzi ko wakurikiranye iyo deba y'ukuntu abantu bakomanse ku kiganiro kiraho bariko baravuga ngo ivyo ngo bavuga byo ngo abantu bose baravuga ngo mugabo ngo ni muduha ama connection urubyumva ngo connection ngo nico kiburanga urumva ngo ibintu connection no kuvuga kubahuza abantu n'abandi urabyumva mugabo nakunze ukuntu vyaheze vyagiye guhera kuri iyo deba yamaze nk'imisi 3 muri group vyagiye guhera bose bumvise yuko ikibazo tugira ari ukubura makuru canke ari ubwa bukene bwo mu mutwe kuko je kukubwira ikintu nkakubwira kimwe wowe bikakunana ku developer 2 3 4 5 6 nashaka kubimuhere rimwe ashaka kubimuhe
ubimuhaye rero haba hagiyemo akazi kuko je ndakubwiye ikintu wowe birakunaniye gwenda kukidevelopa ende tro wakatrese nkagira ugishikeko uciuza kumbaza ngo tubigenze gute nuko ugiye kumpa akazi kuko wa mwanya naye kuba ndiko ndakora ibintu vyanje cyangwa uheba ncanza gukora gwawe agacaza kukubwira ngo mwaranzimvye none twakuzimvye gute ufise umwanya ukwiye twebwe ibiganiro duhora dukora mpora nibaza nti mbega basha nk'ikiganiro nakoze uriya muhinga runaka akora ibyo abarundi bakeneye navumbuye hano misozi runaka je nafata ingendo nyinshi yaba mbega bamonye nko kuri BBC caca bigenda gute cyangwa kuri Al Jazeera burya ntibari gukora ibishoboka byose bakamurondera ko bumvise bamukeneye none kuko n'umuzi je baciye barondera jewe urumva ndabaza amahera aho muzomba barire ni kora kazi mu muje kuma kazi kubera nk'ubu urabona nk'umurimyi yiyemera nko mwakino gihugu iyi brandinze ku buryo babona nka BBC yamugendeye canke Al Jazeera waraba ibintu biba mugabo wewe kubera ari umurundi mugenzi wawe wewe wakoze iyo initiative nta namahera yaguhaye kugenda kugira wereka abandi kugira we influence abandi bajya abandi bagaca bazaho kukurondera bakubwira ibintu nabiriya ntibiyumviriye ko kugira uje wafashe ingendo ntibumvire ko vyagenze gute muza nuriya muntu bagaca biyumvira ko nuriya muntu ngo bavugana ngo mpi nimero yiwe bagaca bavugana agaca mumaza ende 3 4 ku telefone nihe na initiative kuvuga nti umuntu nyomba ari wo mu Kirundo reka mfata itike ngende mu Kirundo ahubwo omudishanje manzo mu telefone ngenze mu Kirundo nashitse amaze nti wambwiye ko n'umuntu ari wo mu Kirundo gende mu Kirundo uwo mpuza nawe urazi yuko nko mu bindi bihugu umuntu ashobora kuva nko ngaha ibihugu binini umuntu ashobora kuva nko ngaha agiye nko muri Tanzania nki Dar es Salaam agiye kurondera umuntu kandi uwo muntu agashikaye akamusaba appointment akamubwira yuko ari busy nk'imisi 3 akarara mu hotel akamurindira kubera gusa gahunda afise avuga ntegaza kuva tubonanye ngaha hariho umuntu mwakene gihugu yabishobora ibyo jewe ndibuka 2023 twitwa turatangura agaciro media hariho umuntu ari nkeneye kamakuru cyane yari Gitega no kurinda mu telefone mobile aranyitaba ndavuga nti hari ikintu nenda ukeneye ko kijanye n'ibi nibi je narumva ko menye byo mbere inyungu cambira ngo no ngo ibintu bene ivyo je ntibembariza kuri phone ingo Igitega nenda ikeneye cyafata ka hiyase yaje kuri Kotebo ndaduga Igitega ngira shike nabwo ngira nshike nyori yanta ambye ati panga ivyo ushaka kumbaza byose ndabikwishura mu minute itarenze 5 tuzatuvanye nonaze ko iminota nayimubaje ngira nk'umuntu tudashika mu minute 5 n'ubundi yari yagize chrono isonye yacambye ati ndagiye naje no ngira gutegera imana ndukanda manuka ariko ivyo yamaye mu minute 5 nta namwe handi nayo kubikura uno usanga no gushika ko n'umusarije uri kuragenderako cyaramfashije biteye ubwoba urabona jikintu nkunda kuvuga urabona nko ngahi wacu je nkunda kwivugira ngahi wacu turakwiye kwiga ku cyane abantu bakiri bato turakwiye kwiga kuri identity yawe y'umuryango wawe canke n'igihugu nk'akarorero nko muri nko mu bihugu vya Afrika hariho amaregion menshi n'ibihugu vyinshi naho wicariye mu Burundi umuntu akubwiye ico gihugu uca wumva ibintu barimo bon bien sûr nkuko twako turavuga nk'abavyeyi bacu bataciye ku ntebe y'ishure ivyo bashobora kuba batabizi canke badashobora kubimenya mugabo nka twebwe tuba twaragiriwe amahirwe hari ibihugu vyinshi bakibikubwira uca wumva ucumenya nk'ibintu barimo bon turetse no muri Afrika nk'ubu nta muntu n'umwe yize tidedimiriye atazi yuko muri za Ukraine na za Burusiya ingano ari nyinshi ariho barizime yes ariho bazirimo atazi ko mu Bushinwa no mu Buyapani umuciri nawe ari mwinshi bazi yuko nk'ubu ari abantu twe twakuze umuceri wumva bavuze mu muceri ngo mu Buyapani kubera umuceri twe tuzi ko umuceri abo bakora twe twakuze tuzi ko umuceri ari tuntu bakora batawurima mujije namenye ko umuceri bawurima nkunze gose nanze ko tuntu bakora ko twebwe wacu nta muceri warimwa urumva nawe ubona tugura nanze ko tuntu bakora umutanzania rero nk'ubu urumva abantu benshi barazi ko muri Tanzania umuceri urimwa nk'abantu benshi barazi ko ibigori mu Buganda birimwa cyane kubera ko abantu bose twakuze turya ubugari bw'ibigori bw'Abagande hariho bwasa na jaune no izo rero zose ni ibintu vy'ama identity ibihugu usanga ibiranga ahantu bo nk'akarorero nk'ubu turiko turavuga aho ngaha nk'akarorero
nk'ubu no kubera iki nk'ubu bo hari umuntu twari turaganira fa passe muri ya ntumbero ya Meta Vision yo gutanga imigambi ca ndamubaza ati kubera iki mu Bugande bashoboye guca izi mpuzu z'amabaro kubera iki mu Bugande vyashobotse yuko zacaguwa kubera iki vyashobotse ko mu Bugande bazikura ku isoko mu bihugu vyinshi vya Afrika mbere siho honyene no muri ibi twegereye vyinshi barabigize ego benshi barabigize aca mbwira ngo none ngurisire yuko ngo mu Burundi ngo abantu benshi ngo bari kuri standard yo kugura ngo impuzu zishasha cyane amaza ntizishasha uraza kuvuga iki ngo izo mpuzu nyene ngo uretse ngo atari z'amabaro cyane amaza nturazi izo mpuzu nyinshi z'amabaro twambara ko zizimvye kuko gusumba zishasha la majorité nyinshi akarorero jewe nibaza nko mu myaka nk'icumi iheze harigeze kuba hari impuzu bita ingande bo ico gihe mu Bugande no bari batangiye gukora amahingurira kuri impuzu amapataro yose twambara yava mu Bugande je ndazi ico gihe twe muri vacances twaje gukora ibiraka ibiyedi kunoba ibiharage mu mpeshi amakawa mu bipimo yagiye arasigara kugira tuzogure ajya amapataro none ko twayagura vi Bugande ubu ari yakorewe ukabona ubutaka niho dutoronka amahera kuyagura niko ndende mubwira nti ati uribaza nko nk'ubu ngaha mu Burundi nk'umuntu nk'abagwiza atunga bakomeye umuntu yokora nk'uruganda rw'impuzu ati uribaza nko ngaha mu Burundi atashorerwa irashorerwa gute turi miliyoni 10 zingahe kandi ibi byo kugura icambagwa ni itegeko karimano ntawe gutegeka kubigura mu ni namaranga mutima yawe kandi rero umusanzu ushaka gutera imbere wiga kugira amaranga mutima y'abantu kuko umuntu yumaze kumenya abantu ibintu bakeneye mugabo jewe Christophe ni kuri ndamaze kuyaga n'abagwiza atunga batari bake cyo kipe n'abandi bafise ivyiyumviro muri economy cyane cyane nk'ibi vya economy politique mugabo umuntu aribaza tumaze imyaka 63 twikuki twahimbaje hawuzi iki wabe yamaze kubaho uruganda rushobora kwambika abarundi dufate nabagwiza atunga bo Burundi batobishobora bugurura imiryango abo hanze babishoboye babikore nyene ico cyumviro challenge kubera nko kuvuga ko nambaye meme n'utu turori kuva hejuru gushika hasi ni socks nambaye cyose nambaye byo mu mahanga ni vraiment ibi tumari no n'imyaka n'iyindi twama turiko turemporo ubivuze neza uvuze economy politique bo urabona burya abantu benshi badiringa ibintu bitari byo canke sinzi ko ari faiblesse tugira urabona nk'ubu nk'akarorero nk'umugwiza atunga yoba kabisa yumva ko bishoboye akiga isoko neza agacaza kubera ibihugu byose impamvu bishoboka bo leta zibigira mw'inguvu ntizibigiramo inguvu kuvuga ngo nizo zibikora wanashima amashira hamwe leta nitanga amafaranga kugira ngo ivyo babikore no kuvuga ngo irorosha no kuvuga nk'ubu nk'izi mpuzu ziva hanze inamahera vanga bagenda kuranguza kandi byose baramu amadovize myezi yandi tutanafise rero nk'ubu umugwiza atunga yofata akavuga ati jengira nobake ihinguriro ry'impuzu ntabe ikindi kintu gisabwa adiringa na leta okay ngira nkore impuzu kandi ntegezo gusatisfiza rino soko mugabo nanje muranyemerera yuko izi mpuzu zacaguwa zihagarara nkubu bibaze kamvuga ko ibintu bibiri mu Burundi harabahinguriro fomi bikora umwavu genewe abarundi bose uziko barima nega mu firere nimba ico carakunze yo gushinga ihinguriro ryambika abarundi ico nico cyo kwanga none ikirenze ico dufisishira hamwe uri kimwe abagwiza atunga none nimba umato bishobora bagiye hamwe ivyo nibo bose niho bishobora bo je nk'ikindi kintu urabona dufata nka Kotebo Kotebo urabona ko ikora amatisi turiko turavuga kuri identité urabona nk'uravye nka za Afrique de l'Ouest hariho imyambaro uyibonye meme na Tanzania nk'ubu Tanzania ubonye umuntu yambaye n'igikoyi ucubona kumenga no mu Tanzania muri Kenya ubonye umuntu yambaye igikoyi urabona ko ari mu Kenya nibi ibihugu vyo ngaho iwacu vya hafi haraha ukuntu ubonye umuntu yambaye ubona ko ari identité y'ico gihugu cyane nka West Africa aho baramaze ngira identité barafise ibintu bashona vyabo bashona vyabo kandi banisanga bishona no mu
mu buryo bw'ibitambara bya kiya gihugu ngaho iwacu rero hariho ibintu bo ahubwo ndanavyibutse iyo tuvuze ijambo itisi ni igitambara uravyumva mugo twe kubera tutarakura ngo tumenye ico umuntu aba ashatse kuvuga hariho impuzu ngaha zakunda kwambara abaje badamu bakina ninde nazo twazitangwa na matisi yego mugabo urumva nk'umuje mvuze tisi ibitenge biguma hagumye cyane biri mu ibara ritukura n'umuhondo sinzi ko mubibona abantu baje badamu bakina ninda nivyo bambaraye urabona nka kotebu ishobora kuvuga duti bashobora kuvuga nti ubu ntitugira dukora ibintu bitenge gusa reka dukora amatisi y'ubwoko bwose ku buryo ngaha bakora amatisi y'ubwoko bwose ama designer menshi ku buryo ugenda ukagura ku buryo ku isoko biba byinshi ukagura agapanda n'akandi gapande ukabona yuko kuvuga nti okay je designer y'impuzu ushaka nyumba shaka ishati y'amabara nk'iyi ibitambara muri kote bubiri bavuga nti ndazogenda gura igitambara cy'amabara baca banshi muri shati nimba nkeneye gucanga amabara 3 muri kote bubiri yo nshira umutayere ubutanza akazi kuri uba winjirije kote uguze itisi nayo yinjiriza igihugu nukuvuga ivyo bimaze kubaho haca haza urundi ruganda rukora inyuzi buryo ubwo nyine hakibaho kuvuga ngo ino initiative iratanguye ubundi mugwiza tunga burya akora uruganda rukora inyuzi nawo baje kandi urumva bafise w'isoko iri perimana nawo bafise isoko iri perimana nukuvuga umva panguwa azohera kuwa mbere adandaza gushika kuwa mbere aho baba shomeri canke babantu tuvuga ngo twabuze akazi twese ca dukubitirwa kuja kwiga gushona kuko isoko yo gushona ibibonetse uno musi dushona utuntu dutandukanye uzabumva tuko turakubitana imitwe n'abatayeri ngo naguhaye impuzu ngo nzo mu kwicumi ngo nzo kwambara kuyibonane ngo n'ubuntu bayimpa abatayeri abantu bose bacagenda kwiga abantu twese haba habonetse umwuga kandi mu kanya numva nukuvuga ngo imiliyoni 10 z'angahe z'abarundi zose zizokwambara ibintu bigize iki bishonewe ngaha none abatayeri bazosatisfeza imiliyoni 15 z'abarundi ubaza ko babangana gute beshi cyane nukuvuga ngo gwa ruganda rukora ya matisi nago rusha rutanga akazi ku bihumbi n'ibihumbi by'abantu gwa ruganda rukora amantuza inyuzi rutanga ibihumbi n'ibihumbi ku bantu by'abakozi babandi rero bakora bimwe twita bayita maharire mu kirundi twatuboro bashira indani bashira munsi mu mpunzi amaharire ayo ma entreprise acavuga uravyumva ivyo bintu byose rero ejo hirya ejo usanga igihugu gifise ama industry n'ama industry mwe nkubonye umuntu aribaza sinzi ko mwa muravyumva les femmes les filles muri kino gihe n'abantu bagira miyo n'ama infection la majorité menshi akomoka kuki uyaze nabo kuduhuza two muzi bien sûr nuva batwamburiwe nabiriya bihugu byibura hanini mugabo noneho rero ikintu cyo kuvuga ko ari gasuzuguro gateye ubwoba waruzi ko ziriya mpuzu hariya amashirahamwe ari buraya agenda kungo aziratoza impuzu nta mpuzu mutaki cyamara ngango tugabira umuntu muri Afrika adafisa amahera kugura impuzu sivyo amashirahamwe waruzi ko acaza yandi ati tuhangahe bana tuzijanira twacibaza kuzituzimbako ngaha bakazituzimbako ari impuzu zatawe zohabwa ba maskini umutegetsi umwe wewe ba maskini uwa muntu adashoboye kwigurira gahuzo umupresident umwe wo mwabine bihugu byo muri East Africa yavuze ngo yari mu nama n'abazungu acavuga ati impamvu ahubwo tutana ati wewe wogira umugisha gute mu gihe wambara impuzu wasigiwe n'abantu bapfuye wewe niko wewe yabivuze kubera iki wewe iwe wabo barabigize barashoboye kuzigira bambara shashi no kuvuga rero mu kujya ku bazungu yababwiye tira karizo mpuzu ziwanyu ziba zakoye zagize n'abantu no kuri kwimana no kuri kwimana baje kwada gukurikirana nabo bavyumve nimba umuntu afite kuyumvira yumve ko agasuzuguro gateye isoni uraze reka tukivuge ngirange mu kirundi cyumve muri umuntu kibabaje umuntu akuri impuzu kunya avuga ati nshiri umunyafrika nshiri umunyafrika sinakamara maza no kuvuga ngo ibi bimeme yo turavuga ibimeme mikoze sinzi ko ariko nye ibimeme byinshi tubikora mu masokse twambara ngo naguze ngo mwibara
amasogisi twambarwa kubita mu kirenge kumba uriya muntu yahora yambara umuntu w'imyaka 90 hariya n'ibirenge bididima naho gace kubita mu maguru iyo ngwara ugaciye yandura ku myaka 15 16 wadukijwe n'umutama w'imyaka 90 wa hariya impuzu zo munsi agahuzu ko munsi ugasangura kaguze mu ibaro abantu gacu vyimba ukumbe nagahuzu kambara umutamakaza cyangwa umutama w'imyaka 100 hariya ariko uko biri kose umuntu ntimubira niyashimwe bro uko biri kose tugarutse aho twahereye igihugu cy'u Burundi cyari igihugu c'amahigwe none nk'ivyo byose tuko turavuga abese amasoko yose ahari ngaha kandi abantu donc abakiriye barahari jezi muri birani bavuga ngo urega ivyimbugwa ni vyinshi abimbuzi ariko nibo bake enda nimusenge data basa atanga abimbuzi benshi none reka natwe dusemerere basa abimbuzi baboneke aba createur iyo turiko turavuga yuko twaba twivugira yuko muri Metavision dutaga imigambi abantu bagatwenga nk'ibi turiko turavuga tumaze kuvuga imigambi irenga 5 kandi komeye kandi hari abagwiza tunga ngaha bakomeye bashobora kuvuga ngo ibyo bintu je no bikora mugabo ahantu habera ikibazo usanga benshi bo avyumva bo afise n'aba expert bo bikora mugabo twe nk'iyo migambi yose muri Metavision usanga ina hari yanditse mo ifise yanditse twe twifise yanditse je tumunda kuvuga yuko umuntu guhera ku mafaranga make guhera ku mafaranga yose umuntu ashobora gutunga twebwe ngaho imigambi tuba tuyifise mugabo nk'umuntu ashobora kuvuga kubaraba ngo bajye abana ngo bajye bahungu baca bavuga ya migambi ngo bajye bahungu none oya uni dukurikira ba leader benshi bazanye ivyiyumviro byitwa bikurikira bo ni bara batoye abana batacana ba Rudoviko kwa Sore ntitwangana ntibari muri imyaka yacu ntibarunde independent ba Jezi umunsi twiriwe turaririmba isi yose isi yose ihimbanza bara bajene nkato ivyo rero ntaco bitwaye icyumviro no kumva ko gishimye gusa kubona ngo wagitanze n'umwana yo kwigisha ivyo nibisanzwe rero abantu bari abantu bafite amafaranga canke muri twese muri rusange makino gihugu dufite terre vierge ni ariko gusa ku exploiter biriko biratugora canke turiko turatavyumva mugabo John nibaza yuko ivyo gukora ari byinshi ibyo ukora ni byinshi utazovyumva urazomeyera umugabo canke nanje duhuye urambaza ivyo gukora ni byinshi birari ego ni byinshi aba investisseur niba kora amaboko mu mpuzu hama bahugwarukara hari abantu urigwe imaze gutunga haramahera utanga umaze kwatunga bo ndabivuze umuntu ashobora kumva umengo ndarengeje mugabo haramahera uyafise utabuciyumvira nivyo utegereza gucurundira abantu bakuyumvira ndabitanga cyo tumubona hari amahera umuntu atunze adasubira kugendesha imodoka cyangwa umushoferi kuko hari amahera uyatunze utova ngaha ni mu nyungu uri kwivora utarakora isangane kandi ivyo arabana batabizi hari amahera uyafise utova ngaha ni mu yingu uri kuvora utaragira isangane rero hari amahera uyamaze kuyatunga utabuciyumvira ucurondera abantu bakuyumvirira rero ngira nuko peut-être ngira ngo dufashe na wa muntu muto yo bari karaturaba iyi migambi myinshi turavuga ngaho hari yari isaba amafaranga manini ngabo reka twibaze mbega burya turi mu gihugu la majorité abantu ubona ko bafite amikoro mato cyo gituma banavuga ko Burundi burashari mu bihugu biri hasi mu iterambere mugabo kuba abantu bafite amikoro make bikomoka ku gukena imigambi cyangwa gukena imitahi pfirahe gukena imigambi ndiziri ko muze kwandika muri commentaire wowe nimba utari mu bantu bafite amafaranga cyangwa ibihagije ariyo gutera imbere no gutunga basi ukabuteye imbere wowe mwe cyangwa utara basi atana kimufise muri ivyo ukenye iki umutahe cyangwa umugambi ndakubaza ikintu kimwe mu bagwiza atunga bose tuve mu Burundi uzi bakomeye bo kwisi uhere ko wa mbere gushika nko ku 10 kandi kuko ndazi ko bose ubazi muri bo ninde mu ntahe zabo zose mu bitabo banditse mu biganiro bakoze ninde wigeze wumva yatanguje umutahe no one nta numwe oya ufite mugabo nyene hari gatoya abantu babanze kubisobanukirwa
je nafise n'igitabo nanditse na je ariko ndibaza nti iyo mara nta muntu ataronka amafaranga none kuki yatera imbere bake icyo nico kibazo catumye nayo mfata umwanya kuzunguruka muri abagwiza atunga mu Burundi je niyumvire nti nta mugani w'iterambere ucibwa n'umukene reka negere babandi babishoboye badushira umugani donc bigenda gute ugiye kuraba abo bose tuko turavuga no kuri nta numwe n'ubundi yahereye ku mutahi kuko burya icitwa umugambi iyo ufite umugambi uradetaya ivyo ukeneye kugira ngo uje mu ngiro waruzi ko amafaranga arico kiza ubwa nyuma amafaranga arico kintu kiza ubwa nyuma nico gituma uzokumva umuntu nta muntu n'umwe akora project ikomeye ataba iyo project yumvira imyaka 10 nagira ndanakubwiye naho itoshika mugabo uko biri kose ntabwo kiba ari igihe gitoya nagira ndanakubwiye barakeneye n'abahinga mu vyiyumviro bakomeye nagira ndanakubwire nimba hari ibintu uri kuri yumvira nyomba hari ibikorwa uri kurakora ukabuze ko igikorwa uri kurakora no munsi ubu imana canke hoza umuntu akubwira yuko uzofejo kawumva cyo gikorwa uri kurakora no munsi utobandanye ubikora umenye ko cyo gikorwa uri kurakora atari kizima nta plan gifise umuntu wese ariko arakora ikintu kizomukiza canke kizomushikana aho yifuza gushika ni wa muntu ariko arakora ikintu ubu nyene turiko turavugana hoza umuntu akamubwira ati buryo uzofejo akabandanya akora ico nyene nta kibazo nzofejo reka ndakibandanye gushika aho nzopfa kigeze uwo niwo umuntu ari mu nzira y'iterambere mugo ukabuze yuko uri kurakora ibintu nyene hoza umuntu akakubwira ngo uzofejo ugacuvuga ngo wango reka ikimenda kireke ngo mara nkora ca kintu ico kintu ahubwo no bugisipline uje kurondera ikindi kintu ukora okay rero umwanya twese turawunganya wo gukora no kwiyumvira uretse gusa ko twese tutawukoresha kimwe mugabo nkuko umuntu azinduka ku kazi kaba aranyica sizeza gatonda bashitseyo gataye izindi sizere z'umugoroba canke zirenga anganya kweri aranganya umwanya nawo mukoresha none ko kazi bagenda gukora yiki hubwo baje gukora yiki baje gukora akazi akazi ni wowe ugenda gukora akazi kaba aranyica guhera mu gitondo gushika ku mugoroba n'amasangaye dufata 8 ntaje yego reka basi ntaje dufate 12 reka dufate umuntu akora akazi amasaha 12 muntu ukora akazi amasaha 12 ndakugira inama umunsi ugizwe n'amasaha 28 fata amasaha 12 ukora akazi kabaranyica uca ufata amasaha 2 yonyene ku munsi wiyumvire ati mbega nyimba imana yangeneye ko nzomara imyaka 60 ubu nkaba mfise dufate 30 sigaje mu 30 ndi ku kazi kabaranyica kwinguvu ku myaka 45 kano kazi ndiko ndakora nshobora kuzoba ntagifise inguvu zo kugakora imyaka 15 sigaye nzobaho gute niwo mara kwiyumvira ico kintu ugatora inyishu yacu ako kazi swati uraza kugaheba swati muri ya masaha yandabiri ava kuri 12 akwiza 18 y'amasaha 2 uzoba uri kuriyumvira ikintu ushobora gukora kugira ko hejuru y'imyaka 45 zoro nkuko ba kandi ikintu bizogufasha yuko muri ya yandi masaha 10 asigaye kugira umara amasaha 28 uzucuza kumenya amasaha uryama n'amasaha ushobora gutunganya imigambi yawe muri Bibiliya hari umuntu yitwa Ezekiya kubera yari umuntu yabaye hafi n'Imana Imana yaramwibiye akabanga iramubwira nti imisi yawe yo kubaho yakwiye Imana iramubwira nti yagiranye ibintu byawe byose ko imisi yo kubaho ku isi yarangiye Ezekiya ntiyigeze abwira Imana ngo yasabye Imana iyindi minsi ariko ntiyigeze asaba Imana imisi yo kubaho yavuze ati ahubwo nyongera ndako ibintu iki kobona usigenda giteje imbere kumbure kugiteza imbere stadire ubuvuze ko kizofasha benshi nivyo ndene kunda kubwira rero Ezekiya wivyo ariko arakora yaravuze nti Imana ibintu ndabiciriye ngaha si sawa kandi ifise ibintu byinshi ntegerezwa kugenda negeranije iyi minsi umpaye ni mike ni mike nyongera yindi minsi kugira ngo ngire iki shobore kwegeranya ibintu byanje neki gikorwa wampaye ngenda gisoje ngenda gisoje no kuvuga omengo uragumuye abantu ariko abantu nimwavyumva neza iyo ni motivation ntabwo ari ukumuka bo yaba yubitwaye mu ijambo ry'Imana cyane
umuntu nkunda kubivuga ni giki wori kurakora ejo inifu Imana yakubwira ko gira utahe woyibutsa ikakongera iminsi yo kubaho. No mu bintu rero uri kurakora ni ikihe kintu uri kurakora no munsi wumvise ko ejo utaha worogereta kubona ugiye utagihejeje kirahari ko abantu benshi ngaha twicaye turindiriye ukugaruka kwa Yesu kujya no kuryama. Kugaruka kwa Yesu naho n'urupfu. Munazo kubwira ngo zongo Yesu ngo azogaruka kuri muzima n'igikora. Abantu rero bose twicaye turindiriye kugaruka kwa Yesu turindiriye urupfu. None dupowesheje turindiriye urupfu canke dupowesheje kugira ngo itarante Imana yaduhaye ngo tudandaze turabe ko izoduhamagara haraho yarungutse. Rero imigambi turiko turavuga harimwo iy'amafaranga menshi yisaba uburyo burebure. Mugabo ubu n'impene zarazimba. Mugabo ingurube kabisa ntizirazimba kugwego nk'ubw'impene. Ingurube kandi uguze akabuguru gatoya. Hari umuntu numwe arabona ingurube yavyaye zibiri. Ingurube kenshi byara twinshi. Ariho nabonye mu Rutana muri commune bita Giharo. Nje niyo ngurube nayimbonye yavyaye nyinshi zirenze izindi. Yavyaye 22. Mugabo izindi nyinshi nizishikana. Ingurube vyara bivanye n'ukuntu yariye. Nawe yakabuguruka ka 60 jours. Twe kamaze amezi abiri. Yakadanaza 350. Ingurube igivyara uyigaburiye neza. N'imfizi nayo kandi ukayigaburira neza. Mu kuvyarira suka. Rero ugaca usanga umuntu ngaha yambara ikirato c'ibihumbi 400, yambara ipataro y'ibihumbi 150, umupira w'ibihumbi 100 n'amasogisi asinze ko wamubabona usanga badugije inyana bisawa neza rwose. Agaca kubwira yuko mu kino gihugu yabuze umugambi akora kandi yambaye ibihumbi miliyoni ku mubiri. Ivyo rero uze ko akagurube ka 60 jours akagurisha ngahe uwo mugabo zirazimvye ziwe kuko bitewe no kunazorora ni 350. Okay, ingurube maze 60 jours 350. Ahantu uva ngaha tembera ngaha mwibarabara. Tembera ngaha mwibarabara ntuza kubura abantu batanu muhura. Ubaravye ku mubiri impuzu gusa amabiju atarimo n'amasaha uza gusanga bambaye 500 canke 700. Uwo twavuze mu VIP kandi izo ngurube ziri VIP. Uburyo zibayeho n'ukuntu zijya kwana kuzivyibusha. Mugabo ari izindi usanga ziri hagati ya 60 n'ijana basa kadafata n'ijana. 100 gutyo. Nibaza ko ayo mafaranga kuvuga rero utayafise ubu niho yarondera amezi atanu. Nta muntu numwe ariko azokurikirana kino ganira mu herato yafise. Nta numwe kuko mviriza kandi kubwira ikintu kimwe. Telefone yawe urayitunze canke iragutunze. Nimba telefone yawe utagutunze. Umuntu wese azokurikirana kino kiganiro nta muntu numwe ari afite telefone iri moins de 100,000. Uravyo? Telefone yawe rukaba uzi yuko uyitunze itagutunze. Gurisha iyo telefone ugenda ugura ikibuguru c'ingurube ukiragire ukigaburire. Uravyumva kandi ingurube ivyo imyereje ingurube irajya ivyatsi. Ntange nimwe mujya muhire wanyu ingurube itojya. Ingurube ijya vyose kabisa. Ingurube ijya vyose. Rero nyumbi yo telefone yawe utagutunze ukabuze ko ari witunze gurisha ugenda ugura ikigurube inyuma y'umwaka uzogura telefone nziza isumbiye wari ufise no munsi kandi yavuye mu maboko yawe. Je ndibaza ko iki yago twokigeze ngaha ico twumvise nuko atamuntu azobigira icitwazo ngo yarabuze umutahi. Nimba utabitahura bishobora kuba atari kubitahura. Muzo kwegera umugabo muri We Talk Business. Mwumvise ko nafise n'imigambi myinshi. Uraza iranditse. Muraza babibiri banga canke muvugane mukorana mudakorana baguhuka genda. Nkubu nta muri service zihari. Nkubu nta mugwiza tunga ameze neza ko yari yo no kumva ntarifunya kambwa ivyo bintu wambwiye ngo bimbarire. Ibyo bintu wavugiye muri We Talk Business ngo bimbwire. Tugende hama dukora akazi. Okay. Birakunda iciza gusa nkuko tuza tugatanga ibi vyiyumviro ku buntu nitubaka amafaranga kugira muri video muga nawe hakarya umuntu umwe bashange batanu babwiye ati ibintu rega biramvuga kandi birakuvuga nyabuna ni wige kandi mugize abone naho muhamuduha amahirwe yo kwagura tukaba umuryango munini aka link washize ki video washize kuri stati none iyo umva arabuze n'abantu batanu uzobuhaye ubufasha nuko wahawe ikintu ugenda ugitanga ku buntu niko
n'Imana idutegeka tukunde n'abandi ntitwikunde twenyene twego gusangira iki ni cy'isi yabuze nitwasangira ejo twese tuzotera intambwe cyane gose bosi urakoze cyane urakoze nawe kutugendera no kumarana uno mwanya turi kwa kino kiyago kandi nabaza yuko kizogirira akamaro benshi kizogirira akamaro benshi gupartage ikiganiro ntuba ugira uteze imbere twebwe ubugiteze imbere abagenzi bawe n'inshuti zawe kuko bino byiyumvira ushobora kuvyumva ukumva naco bikorako mugabo mugenzi wawe ushobora kuvyumva akagira ico bikoza cyari kibagira ico bimumarira niyo gituma tuvuga ngo iyo uburavye ikiganiro gira subscribe kuri chaîne wongera ugira iki wongera upartage ntaco bizogutwara ikindi naco urumva nivyo mwe muri ko muraturaba ntitwabahaye microti namwe vuga mugira namwe ko muvyumva mugabo nico niza YouTube zashiriho commentaire nugira ngo dusangire ivyumviro nawe utahabaye cyo usangiza ivyumvira abandi commentaire wandika abantu barayisoma kandi irabafasha murakoze cyane tuzohure mu bigano by'ubutaha nanje muri We Talk Business avec na homme du changement ciao ciao